iri ku mahera ari munsi y'ibihumbi 10 by'amadolari tugejeje kuraba ubumva bitangura ku bihumbi 10 by'amadolari gushika ku bihumbi 50 bivana na kategori hari mugabo hazobaho imiduga igendera ba developer Skyline zibikira kora ariko kazi kabo ko gushobora kuzana imiduga hamwe n'abandi ba partenaire iri adapté kuri economie y'u Burundi na situation y'u Burundi. Station ya mbere izoba mu gihugu c'u Burundi à base électrique izoba ikozwe nico bita une centrale solaire qui est indépendant no kuvuga amafaranga ri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 vy'amadolari niyo ashobora kuzogura ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba. Ibyo nivyashikirijwe na Havyarimana Evrard aserukira ishirahamwe Growth Electric Mobility hatanguzwa ku mugaragaro izo ngendeshwa mu Burundi. Station uno munsi iriko ivyuma bikora byaramaze biri mu nzira biko biraza tuzova ngaha mu Burundi tutanguje ariho ishirahamwe ryatowe kugira rishoboye kubaka iyo station rizotangura misi iri imbere twibaza yuko mu mezi abiri iyo station électrique izobi ihari hama kuvyerekeye imiduga naho nous avons hari abapartenaire benshi harimo na Skyline no munsi yatwakiriye ngaha iwabo itwereka imiduga bafise imiduga baberetse nk'umuduga waguzwe na ministère ya ministère ya energie iri ku mahera ari munsi y'ibihumbi 10 by'amadolari tugejeje kuraba ubumva bitangura ku bihumbi 10 by'amadolari gushika ku bihumbi 50 bivana na kategori hari mugabo hazobaho imiduga igendera ba developer Skyline zibikira kora ariko kazi kabo ko gushobora kuzana imiduga hamwe n'abandi ba partenaire iri adapté kuri economie y'u Burundi na situation y'u Burundi. Station ya mbere izoba mu gihugu c'u Burundi à base électrique izoba ikozwe nico bita une centrale solaire qui est indépendant no kuvuga ni solaire iri ishobora kwikora nayo nyene no kuvuga yuko ejo amatara acitse imiduga izobandanya iza gushkugira amarushaje mu minsi iri imbere tuzoshobora gukorana n'ico bituma courant aussi ya Regideso na courant iva muri hydroelectricité bizosigura yuko naho amatara azoshobora gucika tuzoshobora gustoka mu cyo bita unité de stockage umuyaga nkuba uvuye ahantu hose haba muri Regideso hydroenergie canke solaire kugira ngo abantu baze gusharja naho bitozoba byacitse mugabo infrastructure tuzozana ubu izodupermeta gushobora deja naho amatara yocika kubandanya dukora gushika ku masaha 6 mw'ijoro ku murango tuzokoresha energie solaire gushika izuba rirenganye hanyuma tuzoba dufise autonomie y'amasaha 6 no kuvuga guhera saa 12 gushika mu masaha 6 y'ijoro tuzoshobora kwa tiko tura amafaranga twara dukoresha mu kugura ico gitoro tuzokoresha umuyaga nkuba twimbura muri iki gihugu umuyaga nkuba burana ko n'Imana yaduhaye izuba ryamajya ku munsi wose tuzokoresha rero iryo zuba umuyaga nkuba uzokoreshwa n'izi modokari bavuga ngo ati mu Kirundi cyuko umwana avuka ntaca yuzura ingobyi tugira duhere kuri izi modokari ntono kuri aya mapikipiki canke amatukutuku nawe muri uyu mugambi tugura amatukutuku amapikipiki agende afise intuze amapina 2 canke 3 tuzogura amatukutuku 23 tuzokora muri uyu mugambi tuzoraba ngene zikoresho tuzoraba nabo tuziha bashobora kuzikoresha hanyuma novuga yuko muri uyu mugambi cane cane uzofasha no gushiraho politike itomoye yo kuzana imodokari no gukoresha imodokari zikoreshwa umuyaga nkuba iyo politike turiko twatanguye kuyitegura hanyuma n'ikindi leta izofasha ndavyizeye kuko turamaze kubicisha ku bategetsi batari bake yuko izi modokari leta yozigabaniriza aya makori ya dédouanement ibyo tuzatora biteguye kandi ndayiziye ko leta izobikorera duhereye kuri izi none amapikipiki cyangwa amatukutuku
n'izi voiture ntonyi mubona nka iyi imodoka iri inyuma yanje ni imodoka y'ubushikiranganje bwo gutwara abantu yaguze kugira izokoresha imodoka mu guhimiriza n'ubundi bushikiranganje ihimirize leta ihimirize ayandi mashirahamwe yose akorera muri iki gihugu. Hanyuma ivy'amabisi rero tuzoje tugerageza dutanguye gushiraho aho imodoka zirahurira umuyaga nkuba tuzoja amabarabara yo y'Ibujumbura asanzwe ari meza kugira dutangure gukoresha amabisi nayo nyene n'umugambi uri hafi muri kure.